mu mwanya muto cyane mwanya isase ibimenyetso biranyereka yuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi agira shike kugira ngo atanguze bino birori. Murazi ko rishatangura gusenga, turaza gusaba nyene cyubahiro musenyeri wa diocese nkuru ya Gitega Nahimana Bonaventure aje kudufasha kugurura bino bikorwa n'amasengesho acafatwa mu mugongo na musenyeri Kimararongo arongoye idini ry'abangirikane. Hanyuma uw'abayisilamu araza kudufasha gusozera bino birori niyo twaheza. None rero mukanya muze kwava mwegera hafi banyakobahwa Imana yahezagiye, muze kwava mwegera ngaha muze kudufasha kudushira amaboko y'Imana kuko mwabonye ko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu arashitse. Twariko turababwira rero ibintu biriko biraba mu gihugu gitangaza kuko ni ibintu bibaye rimwe kwisi yose bibereye mu Burundi, aho imigambwe igizo kwita amatora yose ko ari 23 yaje kugira defile ngaha umengo ni les Jeux Olympiques niho abahiganwa babanza kugira defile. None rero nukuri ni gitangaza iniko au monde. Nyene cyubahiro rero murabona ko imodoka imureriye irashitse. barimo gucanya bari prévu defila bashoboye kuja ku ntonde bituba kubaza tuguma dufyura mu maso bose baje. Nyiri cyubahiro rero arashitse ariko arabaramutsa Banyagitega, arabaramutsa Banyagitega mwese muri ngaha, abanyamigambi mwese muri ngaha, n'abandi bashitsi biteka mwese mwashitse ngaha. None babesha rero nyiri cyubahiro yuko mu migambi 23 yitavye n'amatora, imigambi 21 yashikije indirimbo zihagije ariko n'ururimi rw'igenga zose zamaze guca mu buhinga bw'izuba kandi zaririmbwe kandi Amahoro Charles Vincent. Oui, comme vous venez de le dire en langue nationale, nous sommes au stade Ingoma de Gitega, là où va se dérouler le lancement officiel de la campagne électorale pour les prochaines élections. Et comme vous le voyez, le président de la République vient d'arriver ici au stade Ingoma, mais avant lui étaient déjà arrivés d'autres hautes personnalités du pays, au plus haut sommet, le vice-président de la République, le premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et d'autres hautes personnalités. Et au programme, il y aura beaucoup d'activités, dont une activité qui n'était pas vraiment, qui est inédite, une situation inédite où il va y avoir un défilé de ceux qui vont compétir au cours des prochaines élections. Et donc, comme vous venez de l'entendre, il y a une prière qui va ouvrir ces activités et vous allez écouter cette prière.
Ukama mana zima, mana ya wasokuru, mana ya mahoro, mana y'urukundo. Turi ngaho uyu munsi mu gikorwa cyo kugurura icese kwiyamamariza amatora yimirije, amatora twifuza ko yoba mu mahoro, umutekano, ku mugaragaro, atanumwe kumiriwe. None Mukama wagira tuguture umuntu wese afise uruhara muri aya matora, duhereye ku ndongozi z'igihugu cacu, ku mugwi ushinzwe gutegurira amatora, ku banyamigambwe biyamamaza, eka no ku benegihugu bose. Turagusaba dusabira indongozi zacu n'umugwi ushinzwe gutegura ayo matora ngo bakore byose bisunze amateka n'amategeko agenga ayo matora. Tugasabira abanyamigambwe bahiganwa muri aya matora kugira ngo bahiganwe bubahana kandi bahiganwe bahiganisha imigambi izofasha igihugu kubaka, kwiyubaka no gushikira iterambere rirama. Tugasabira abene gihugu bose ngo baze bitabe ayo matora mu mutekano no mu mwidegemvyo. Mana nzima, turagusavye ngo uhezagire abantu bose bari ngaha bitavye kino gikorwa, uhezagire amatora ariko arategurwa kandi uzuyaherekeze n'ububasha bwawe kugira ngo azaranguke mu mugambi wewe nyene waduteguriye kandi ushakira uburundi bwacu. Tubigusavye kubwa Yesu Kristu umukama wacu. Tubandanya duhwekerera imbere y'inyonga zawe mwami Mana, tugushimira kuri umunsi w'imboneka rimwe mu buzima bw'igihugu cacu. Ibihe by'amatora igihugu caciyemwo haba amajambo menshi y'abahiganwa kandi atari meza, bamwe bakitana abakeba. Uyu munsi dukoraniye ngaha ngo tugira turorere iyi ntambwe y'ubumwe hagati y'abahiganwa, ikimenyetso c'urukundo n'umuvukano w'abarundi kiriko gitera indi ntambwe. Turakengukiye cyane ku banyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu, tuzi ko yagize uruhara kugira ngo iki ciyumviro gishoboke. Ubandanye umuhezagira umukomeza, umuhagira ivyumviro vyiza byo guhindura ivyumviro by'abarundi. Tugushimiye kubw'umugwi seni utegura amatora. Umuhezagiro wawe ube ku mukuru wawo Prosper Ntagwamiye nabo bari kumwe bose, abaserukuru umugwi mu ntara, mu makomine no ku biro vy'itora, kugira ngo baze bashoze kwa amatora b'amatora meza arimwo bose kandi atekanye. Utwigishe twebwe abarundi bahiganwa uyu munsi yuko ubutsinzwe badatsindaho kandi ubutsinze atsindira bose. Iki kibi kimenyetso ciza, umutima abahiganwa bagende babutwaye kugira ngo iteka ituze nitekane be mu mitima y'abarundi. Aya matora azarangira amahoro, tubandanye ibikorwa by'iterambere. Ubane n'abazohiganwa, ubane n'abazotora, mu izina ry'Imana Data wa twese, Umwana namwe mu Mweranda.
amen. Amashi menshi ku Mana yacu, amashi menshi ku Mana yacu, amashi menshi ku Mana yacu. Abajejwe kwakira abashitsi mudufashe kugamika ababanya bakozi b'Imana bahezagiwe baheje kudushira amaboko y'Imana.